dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. Turi kuwa Mungu kwigenekezo rya 4 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 n'amakuru atandukanye kandi adasanzwe tubazaniye aho mugiye gukurikira byinshi bidasanzwe. Si mu bantu gusa no mu bikoko biribonekeza aho inkoko irera imiswi y'inkware ikayikuza akanyeshamba kagahera zikabana n'abantu. Ni gutyo nawe yahambije urugo rw'abantu. Uwo nawe ni Desire Uwamhoro. Ubu murabizi ko afunzwe kandi akaba yaravuzwe cyane mu rubanza rwa Ry'Agahomerabunwa. Amakuru avuga ko kenshi iyo hari ubwo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwikora ko kenshi muri systeme baca barondera inzira zose zishoboka kugira abamuronke akoreshwe nka agent double. Vyatanguriye rero mu mugambi wo gusaka Radjabu mu ibohero rya Mpimba. Makuru akavuga ko hariho n'intwazagabo y'ipeti rya Colonel yitwa Davize Nikiza yoba yari mu bashigikiye ko Radjabu afungwa kugira baronke uko biba igihugu atawamira. Amaze kubimenya, Romeo yababajwe n'ukuntu yavujije amaguru wo David nka kumwe yabikora kuri Reverend Ndikuriyo na bagenzi we, ariko akaba amwituye mu kumuhemukira. Niho Radjabu yaca ategura igihano yo muhaca ubwenge. Nkuko amakuru rero adushikira bivuga, Radjabu yabwiye ibihangange by'abamuyoboka muri systeme ko boshiraho igikorwa cyo kumusaka maze bakagiha David kugira baze barabonana akenshi. Ico gikorwa cari gifise intumbero zibiri. Imwe yari yo gushimisha Nkurunziza kugira abone ko ivyo bihangange vya Nkurunuka Romeo baze abizere gusumba. Ya kabiri rero ibe iyo kumurungikira David. Kubwayo makuru nyene ngo iyo Radjabu akeneye ko David aja mu Mpimba yaca abwira igihangange c'ipeti rya General kikabwira Nkurunziza ko hari amakuru bafise yuko Radjabu ariko arakoresha amatelefone cyane, agaca tanga itegeko ryo kuja akumusaka. Simwibohero gusa ngo David niwe yari yarahawe igikorwa cyo guherekeza Radjabu n'igihe cyose yaja kwivuza. Nkuko ayo makuru yabivuga ngo nivyo vyo kuja kwivuza ari urwenge rwa Radjabu rwo gutesha umutwe Nkurunziza, kuko nta ngwara nimwe yari afise yabashaka kwereka Nkurunziza ko abarundi bakimufise ku mutima, kuko waje kwa muganga amabarabara yose yaba yuzuye abanyagihugu baje kumwereka urukundo bamufitiye ku rugero rwaho mu bitaro vyaho yivuriza abagwayi, abagwaza n'abaje gusuhuza abagwayi n'abaganga bashwa badukira rimwe baje kuraba iyo ntwari n'abatashobora gutambuka baza babateruye. Ico gihano David yahawe cyo kwama mbere ya Radjabu, ese coba cari gihagaze hehe? Babanye na Radjabu canke bamubonye bose barashinga intaye ko ari umugabo atinyitse cyane. Muri amakuru rero tukaba tugiye kubigaruka kugira ngo mumenye amabanga akomeye cyane y'ibibera mu butegetsi. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Turabahaye kaze. Ngo mbihangange vyose na Nkurunziza arimwo nta numwe yubahuka kumuraba mu maso ariko aravuga. Kubwo kumutinya bifatanye no kumwubaha bivugwa ko hari ibihangange vy'ipeti rya General iyo yabahamagara ku telefone babanza gukora inkofera mu kumwitaba nkaho uwo mengo barahagararanye kandi ari mwibohero. Kubw'ico cubahiro n'uwo munsi ibihangange vyaciye muri Cnddfdd ntibubahuka kumuvuga mwizina. Ngo wese rero uzokumva avuga izina rya Radjabu muri Cnddfdd azoba ari utamuzi ataranamubona. Ubwico cubahiro n'igitinyiro David twababwira mu mpfunyapfunyo yarahangayika cyane ageze imbere yiwe, kuko yaririnda ko bahuza amaso ngo David yava y'umutima uri kumuca mu kanwa. Umunsi umwe David yagiye gusaka Radjabu, niho yinamura ngo aramubaza mu Giswahili ati David mpaka leo hujapona mguu? Bisiguye David gushika n'ubu nturakira amaguru. Bikavugwa ko yashatse kumwibutsa ko ari we yamuvuje nyamaguru. Ngo kuva ubwo David yaciye arahira ko naho yo bitegekwa nanda adashobora gusubira imbere ya Radjabu. Inkuru zikavuga ko haheze igihe Nkurunziza arondera
kurongoye ico gikorwa co gusaka Radjabu harabura n'umwe yocemera kuko bose batinya kumuturukira imbere kubera kumutinya. Amakuru avuga ko system imaze kwegera Desire Uwamhoro ikamwumvisha kubakorera mu ibanga, Radjabu yaciye ategura ko Uwamhoro yo kwizerwa na Nkurunziza kuko byari bigoye ko wahoze muri FNL yizegwa bahoze muri Cnddfdd. No muri system babwira Desire Uwamhoro ko yo kwitegura kuja mu gikorwa co gusaka Radjabu mu mpimba, wari umunezero ntangire kuri Nkurunziza kubona hari uwitanga akaja gukora ico gikorwa. Kugira Nkurunziza rero babashe kumukaranga neza, Radjabu yaciye asohora ubutumwa ku rubuga rwe rwa Facebook atyoza Uwamhoro ko yigira Rambo mu kwitwaza ibigwanisho bikomeye agiye kumusaka nkaho wogira ngo aje kugwana n'ibyihebe. Nkurunziza rero yaranezerejwe n'ubwo butumwa bwa Radjabu kuko yabubonyemo agahinda n'ishavu kuba habonetse uwuja kumusaka. Uko niko Desire Uwamhoro yinjijwe mu bizigirwa ba Nkurunziza. Inkuru zikavuga ko igikorwa ca Desire Uwamhoro cyo kimwe n'abandi bakora nka Jean Double kari ukuneka abategetsi batandukanye ivyo bavuga n'ivyo bakora kugira ngo ntibakora amarorerwa yote igihugu mu manga. Kindi naco harimo gufasha gutabara abo bishoboka mubo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwaba bwaciriye rwo kugandagurwa bakabahungisha igihugu canke bakanyegera mu gihugu hagati bagaca babuzwa gusubira kuja ahona kugira bize vyitwe ko vy'ukuri bagandaguwe. Abo bidashobotse rero ko batabarwa nabo haca hafatwa amashusho n'amasanamu yitirirwa guha ivyemezo Nkurunziza ko igikorwa cakozwe bigahabwa ababijejwe muri systeme. Aya mashusho niyo systeme yacu ikoresha mu kwereka amakungu ubegito n'ubunyamaswa biranga ubutegetsi bwa Nkurunziza kugira amakungu yemere ko buranduranwa n'imizi. Amakuru adushikira akavuga ko Radjabu ari we yahitamwo abo mu migambwe itavuga rumwe na Cnddfdd canke abo mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bahabwa ya mashusho n'amasanamu yatangwa n'aba Jean Double kugira baje kuyerekana mu makungu hisunzwe ko bene kuyahabwa bazi intumbero y'urugamba ko atavyamoko canke ivy'imigambwe birimo. Amakuru akavuga ko urugamba rwari rworoshe rwarindijwe n'abaruzanamwo inyungu zabo bwite canke bagakora ivyo batatumwe. Nkuko rero tubibwirwa ngo mumwe mu barongoye rimwe mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu yari asanzwe ahabwa ivyo vyemezo na systeme yarahindukije urukino. Iyo vyo yahawe rero hakubikoresha ivyo yatumye atangura kubikoresha mu nzira ziwe. Inkuru zivuga ko yari ageze ku rugero rukomeye mu kwizgurwa n'amakungu kuko yabereka ivyemezo simusiga ku butegetsi bwa Nkurunziza bwarenze ihaniro mu bukozi bw'ikibi. Ngo muri systeme rero bari bamubwiye ko yosigurira amakungu ko ikibazo kiri mu Burundi hatari ubwoko canke umugambwe Cnddfdd ahubwo ari Nkurunziza n'akagwi gato kamufasha gukora amarorerwa, ko hariho n'umugwi munini w'ibihangange byo muri Cnddfdd vyiteguye gufashanya n'abandi barundi kugira bahindura ibintu mu gihugu mu gihe amakungu yo kwemera gushigikira uwo mugambi. No muntu rero hakuvuga ubwo butumwa yahabwe na systeme we yaciye abwira amakungu ko ari we ubwiwe yironderera amakuru akoresheje bamwe mu bakorera ubutegetsi bwa Cnddfdd akabaha amafaranga menshi kuko bakoreshwa n'ubutegetsi mu kumena amaraso baba bakenye. Gutyo rero akaba akeneye amafaranga menshi yomufasha kubandanya aronka ayo makuru. Kubwayo masoko yacu hari abibiye ibanga Radjabu kuwa muntu ivyo yatumwe atari ivyo avuga. Niho Radjabu rero yagendera hamwe mu bajejwe agateka kazina muntu mu bihugu vya Buraya ababaza ko ubutumwa bwa systeme yiwe ibarungikira bubashikira. Naho rero baramuhakanira ko atana kimwe kizananye iwe canke mu biwe bararonka ko ivyo bafise bikomako bafise izindi nzira bizananamwo. Radjabu harababwira ko ivyo bahabwa na wa muntu ari we aba yabimuhaye. Abazungu baramutwenga cane ko ashaka kwigira igihangange, ahubwo rero baramubwira ko ari bo baha uburyo uwo muntu kugira ngo ashobore kwegeranya amakuru mu gupfumbatisha abo ubutegetsi bukoresha mu gukora amabi. Agahinda kenshi rero kubona abaguma bizerwa baguma bahemuka bagahemukira abarundi mu gutevya itabarwa ryabo kubwo
inyungu zabo. Radjabu rero aca abwira abo baserukira amakungu ko kugira bereke yuko ari we soko y'izo baronka agiye guhagarika guha uwo muntu n'abandi bose vyahora baha gutyo hazomenyekana uvuga ukuri. Inkuru zikavuga ko no mu makungu basavye wa muntu ko yobaha amakuru mashasha nawe aca yasaba Radjabu. Inkuru zivuga ko Radjabu yamubwiye ko yoba aratenyenya kuko abo yahora atuma babaja double ubutegetsi bwa Nkurunziza bwabaketse. Gutyo rero abo bantu babanje kubangira gutanga amakuru. Mu butumwa rero bugenewe abantu nk'abo Radjabu Hussein yaba yaracishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuganye agahinda ko hariho abarundi batagira umutima bakamisha ibiziga bya bene wabo mu gushika ku nyungu zabo. Byakabaye kera bamwe mu baserukira amakungu bahavuye babwira uwo muntu ko bamenye ko ayo makuru yayahabwa na Hussein Radjabu niko kumenya ko yahinyutse. Inkuru zivuga ko yahavuye asaba imbabazi muri system arabasigurira ko ayo mafaranga atarayo agiye kurya ahubwo ari uburyo yakoresha mu gufasha bamwe mu barundi umutekano wabo wabubangamiye mu kubahungisha igihugu. Muri system rero bakavuga ko umuti atari uwo guhungisha abarundi nubwo rimwe ariho abo vyaba bikenewe ko bigizwayo mu makuru masha. Abo rero bakavuga ko ayo makuru atari gukoreshwa mu gutabara bamwe mu barundi ahubwo kwari gutabara abarundi bose hamwe kuko n'abatari ko baricwa batswe ubuzima bari ko baricwa n'ubuzima bugoye bari barimwo. Uko rero tubibwirwa ivyo ngo inyuma y'igihe kitari gito system yaramukuye mu bayifasha mu rugamba rwayo imbazi ziwe zahavuye zemerwa n'ubo aba ari ikukivi. Ivyo abitiwe mu mugambi rero twababwiye wari wateguwe muri 2015 wo gusezera ubutegetsi bwa Nkurunziza. Twarababwiye ko system yasanze hariho abari babwinyegejemo bafise yindi ntumbero bica biba ngombwa ko uhagarikwa. Bafashwe bivuye ku kujuragirika kwabonetse mu guhanahana amakuru. Harigeze gutegurwa umugambi wo kubakura mu ibohero bikozwe na Uwamhoro mu ishusho ry'uko bagiye kugandagurwa. Ubwo rero amakuru bivuga ngo Hussein Radjabu yabanje gutuma bamwe mu bihangange bya system kugira bareke Nkurunziza ko barya bafunzwe bagirizwa gushaka kubutembagaza bakwiye kugandagurwa kuko hari amakuru avuga ko umuharifore wa Radjabu ushaka gutera ubarekuze. Nkuko rero mumaze kubitegera ikintu cyose cabwirwa Nkurunziza gifise aho gihurira na Radjabu. Nkurunziza rero yacumva inshuro zitanu. Byategekana ko bahungishijwe na Uwamhoro baca bagenda bajanye. Umugambi rero havuye upfa bivuye kwijajara kwa bene gutabarwa. Bamaze rero kumva ku gakuru keza batanguye kurungikira ubutumwa ababo ko hagira habita bigitangaza nibumva batakiri mu ibohero Imana izoba yuguruye imiryango kugira rero abana bayo bigire kandi bazogaruka baje kubohoza igihugu. Izo nkuru zimaze guhanahanwa hirya no hino zaratevye zirashikira Nkurunziza yibutse urwenge yahenzwe kwirekurwa rya Hussein Radjabu aho yari yabwiwe ko bazomusohora bagiye kumugandagura kuvyuka. Yumva rero yagiye ubudogi yarakebwe ko n'uwo mugambi ariko uteguwe. Hari hafi rero bari bacunze ibohero bose baca barahindurwa hazananwa abashasha. Umugambi rero uburasubiye ibubisi. Nubwo Uwamhoro yari yamaze gufasha ibitari bike havuye hagwa mu mutego wa sebuja. Nkuko rero benshi babivuga utabaje na Hussein Radjabu ku rugamba biragoye gutahura uko bikorwa vyo bigenda. Bamwe mu bo system yakiriye rero batacanye ku rugamba bakaba bidoga ko bavuga bati bya Radjabu bizorya abaramvye. Iyo mvugo niyo General Ry'Agahomerabunwa umwe mu ndongozi z'umuhari FNL yegukira Misago Donasiye yahwamekishije Uwamhoro. Nyoni rero akaba yaravuze ko integuro za Radjabu atakizizeye aca yegeranya bamwe mu bo bahuranye muri FNL ababwira ko we integuro ziwe ari ukoza ko bagaca rero bahindura ibintu maze Radjabu akazoza ashikira mu ngo. Inkuru zivuga ko Uwamhoro nkora amaze kurambirwa no kwihangana kandi yakumva umugambi wa sebuja wa kera ashobora kuronkeramwe bikomeye vyotuma nawo mu bihangange ntivyatevye kwifatanya nawe.
ico rero biyobagije no ubutegetsi bwa Ndayishimiye atari Neva ubwiwe yabwishiriyeho izo nguvu ntazo yari kuronka nayo yari gushaka kuvuguruza integuro za systeme ifise ingaruka zikomeye cane ngo nako Uwamhoro yisanze rero yasenyuye amateka yari yubatse igihe kitari gito bivuye ku gihababo. Ivyo bitiwe bamwe rero muri babandi bagirizwa gushaka gutembagaza Nkurunziza hari abajanwe mu bihoro bikuru rya Muramvya nubwo rero bari barakoze amakosa akomeye yo kumena amabanga y'igikorwa nka kirya gikomeye hagumyeho ibikorwa vyo kubagarukirako. Bafungiye Muramvya rero harimwo wa mwansi rukoko mu Hussein Radjabu yari yaremereye Major Petero Buyoya ko azobonzanira umutwe wa Radjabu kwisiniya ari we General Major Celestin Ndayisaba. Nuko rero amakuru abivuga ngo General Ndayisaba rero aratangaye abonye abakenyezi b'abaswahilikazi bagemurira bamwe bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kandi muri bo ko atamuswahili aribo kandi bakabakira neza. Niho rero bamubwira ko ivyo ari vyiza vyo kuba muwo muri systeme naho rero wo buri mu gihano uba wizeye ko abagabo bihinyanyura ukaza urasama akayaga vyoroshe. Ubwo rero bivugwa icamwumije nuko hariho abarekuwe burundu kubera bavuze ko bagwaye bagasaba impusha zo kuja kwivuza inyuma y'igihugu ikaba ariyo nzira yo kugenda burundu. Inkuru zikavuga ko nawe amagara amaze kumukika yahavuye asaba ko yohabwa uruhusha akajanwa kwivuza kuko indwara zimubangamiye zikomeye ariko nta nyishu yarunze. Banyururu bagenzi rero nibo bamubwira ko ivyo bifise inzira bicamwo bimusaba guhamvya abandi mu ruhongore rw'abagabo. Inkuru rero tukiba tuhoreza niyo kumenya ko inyuma yuko ivyizere yari afise kubo yahora yita basebuja bereye umuyonga yoba yarahavuye yemera ko agatwe ka Radjabu ko bakagoye kuronka agahava yemera kuja mu bandi. Hari rero abamuciriye umugani uvuga ati asiyesikia la mkuu havunjika mguu. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezeho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Mbasabe rero kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi menshi tugiye kubategurira muri uyu mwanya akabaza kubashikira mu masaha ari imbere. Imana ibahezagire.